ndabanye niryo wanguriye ka iryo nta niryo no kugurira kwanza banzura ingene ngana n'ingene ungana je ushobora kumbwira ibintu nk'ivyo gute basi dusigo umviriza banza umviriza Itabi siryo wanguriye sawa banza umvirize ga duhereze ikigani we isomera gatabe ko tuyage ngira rero banza uzimye basi oya hajiri Itabi siryo wanguriye bana zimya basi oya siryo wanguriye abantu umuntu witaye mu bamwumva umengo mwovuga cyane umviriza kwanza banza umvirize tuyage buhoro numviriza iki umbwira iki kwanza banza urabe we uri kuriraba ushobora kumbwira iki wewe none ubwo mushwanire no cyane none dupfuye kubera uza kumfokera nigi wawe wowe ndusha imyaka ndakubaha ariko ni none ndakubashe ushaka kumfate nabi umviriza twumvikane reka kwanza twumvikane je sinaje gushwana nawe wewe kandi mwavuze yuko abantu banwe itabi muba muri abashwana yaje kunondera kwiki umuntu waje kunondera kwiki genda umviriza kwanza banza unyumvirize je hari ico nshaka kwigisha abantu twigisha tuhanura abantu nawe wenda kwigisha ndaguhanura abandi bantu baba ntwara urumogi banwe itabi je unyigisha wewe uzokwigisha bajya abandi bose birashoboka oya je nakubwiye nimvimbe umviriza basi tuyage gatoyi umunota umwe wonyene twumvikane basi reka kuntesha umwanya urazi ko dukorana neza mu buzima busanzwe uno munsi kuri utabi ni uca witwara uko kandi utora umviriza kwanza igihe waza ni wanteguje gute guteguze umviriza basi nyumviriza iki wewe ni umviriza basi reka umviriza basi cameraman twende je naje gushwana eba cameraman unsanga muhira ariko siyo fresh je reka hagoreka ngaruke je narinje kugwanura uhebe itabi oya rindira reka umviriza hebe itabi guhera uno munsi kuko STV, every story matters. Ndagatwara kangabire gafate rero gashikire tora basi. Yes bakunzi ba STV murabumeze bien, je ndi good ndi fresh nkuko mubibona kazuba ni kenshi. Gihugu cacu carahezagiwe. Imikeke icayuma neza nkuko mubizi rero ni Andy the MC Mr Solution umuvumbuzi n'andi mazina menshi agiye atandukanye rero nje kuvumbura umuntu w'umuvyeyi umuntu w'umupfasoni abantu itabi cyo urazi ko ngwanye ibintu bimwe bitaba umuntu hanwe itabi ari umuntu akuze yiyubashe vuga ati reka ndamuronda ariko rero nta vyazi ko tugiye kumuranga mwe muze gusa tugende mudogo ariko ahantu murahazi nkuko rero mubizi aha sijya mbere tuhinje kandi sijya kabiri kandi sijya gatatu kandi sijya nyuma ni sawa umeze fresh ibiraya nangaha umuvumbuzi tuje kurondera umuntu hanwe itabi ari hehe ni sawa ngaho ko murajya amateke uwo nshaka n'uyu ushaka mahoro kwanza amabuje umeze neza yego shanga Shanga wa Parufe. Parfait comedian. Uyu numwe mu bamama abasanzwe bari muri team Parfait comedian team. Amazina nyakuri kwanza usanzwe witwa. Banyita mama Parfait Magonde. Mu buzima usanzwe usanzwe witwa gute? Wiswe gute n'abavyiba? Je nitwa Agnes. Akazi nako kakwita gute? Akazi banyita mama Magonde. Magonde. Mama Magonde ningene ufata itabi biraboneka ko unwa itabi wewe. Uku. Watangiye kuri runwa ryari? Nikela imyaka myinshi biri serie vyabi neko wava umwotsi muka abantu bari mwinshi biravana ningene uri kurarino wumva ubu umeze neza ukura mwitabi cyane newe wabona uci udakunda ntibishoboka ingene gusura ifata je n'ibyo birangyohera nyene umenga ubifitsemo uburambe none badi Mbega none wowe bukanwa ndagusomye ya Jesine kubera iki kandi tabe ntibari umengo bararisogota none umuntu w'umusitari nka ureka ko nwita bigenze gute je ntajyo no kwe umusitari ndika ndabubura nagira ndagusomye oya ibintu nk'ivyo ibintu vy'itabi n'ibintu bitabibishe cyane ariko rero mu buzima busanzwe abantu baribaza by'ukuri kugira ngo twigishe n'abantu guheba itabi banzurizimye twigisha abantu guheba itabi sivyo none urazi no kurizimye ntusha sawa icambere mbanje kuguhanura wowe nyene nimburinwa urihebe nimburinwa vy'ukuri uhebe itabi ca kabiri rero vy'ukuri uranwa itabi oya
mu bisanzwe nta tabi nsanzwe nwa mugabo mugerageje kuraba intuze nagerageje gukina hariho ukuntu abagore iyo bamaze kuba ari bonyene canke batagira bafite liberté irenze mu kirundi kizavuga umufakazi canke umugore yatawe usanga hari ibintu agenda ariha bidahuye nuko umuntu w'umupfasoni yategezwa kuba ameze ari kunywa itabi canke kuyahuza ibindi biyayura mutwe inzoga ibintu nyene nk'ivyo je rero hirya nagikinye kuko amaze kubibona kuri benshi mu kibano muri igihe ingene dusanzwe tubayeho mu bisanzwe nta tabinwa ni inyigisho nariko ndatanga yego muri ba bantu uvuze yuko bashobora kuba bari kure y'umugabo byarambaye ko mugabo sinafashe ingingo yo kunywa itabi ikintu ca mbere je ndakijijwe ibyo ntavyo ashobora kujamo mugabo nabikinye kuko nabonye henshi byabaye kandi ni benshi bikunda kubabako ijambo rakijijwe abakristo cyane cyane mwebwe abakristo tumenyereye abarongozi banyu ebana atari batabona gatoya mbega bamaze kubona irya komedi ukini irya lore ntibavyakiriye gute ku rushengero wawe biravana n'ingene umuntu ashobora kuvyakira ikintu cyose bivana n'intumbero ufise baguhanye ntibashobora kumpana oya bompana kubera iki kubera ko washize itabi ku muntu kandi ndiko ndigisha basanzwe bazi ko ntarino barabitahura ko ari kwigisha tahura ko ari kwigisha burya nta kotsi kamanuka hari karamanuka mugabo naho komanuka ntaco byica oya ni wogerwa umunsi umwe ura nk'umwana wawe canke umuvandimwe wawe canke muto wawe akora nk'itabi nta nivyo nigera nipfuza nta nivyo nzipfuza yego abantu batahorereye ukumva izari inyigisho ntajyo ni inyigisho vraiment yego nizihe zindi ngaruka mbi uzi ku muntu nk'itabi ingaruka ni nyinshi hari ingwara nyinshi amakansere urashaka kugwara amapumo kubera ibintu byo kunywa itabi sivyo abantu bagashwana canke bakagwana ni byinshi canke ukaba umusuma canke mu bisanzwe umuntu anywa itabi ameze nk'umuntu aba yarihebye sawa uratanze impanuro ni sawa mbega ibikorwa biko bigenda gute muri timu yanyu ibikorwa biriko biraza abantu feedback z'abantu kubera ko bavyakira murabiryohererwa cyane ndiko ndabona ko atari umurindi munini ariko ntawuvuka rimwe ngo aca yuzura ingobyi bizoza biraza bukebuke ubuyobozi bwa SV hari ico bwoba butabakoreye bwabemereye oya turiko turagerageza birashika umuntu akaba mu bibazo mugani bisanzwe nibishikira benshi n'abandi bose ariko je mfise icizere vision yanje ndabona ko bishobora kwigirwa imbere STV every story matters.